Eka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure, mwese mudukurikira muherereye ku migabane itandukanye y'isi, abari muri Amerika, mu bihugu vya Buraya, mu bihugu vya Aziya vyo mu Barabu, abari ngaho muri Afrika, South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu bibanyi, mu buseruko muri Tanzania, mu buraruko mu Rwanda no mu burengero muri Congo, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Kuri ubu rero amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya gukomera cane, ibintu bibandanya kuba bibi, aho inama nshingamateka iheruka gusasa, iheruka gukorana mu Kigobe mu nzu y'amakoraniro, abashingamateka bajije ibibazo bitandukanye, umushingamateka Atanazi Hatungimana batazira cokoroko yaciye abaza ibibazo vyashavuje abategetsi b'u Burundi, umukuru w'igihugu, umushikiranganji wa mbere n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'abandi batandukanye, bakaba barashavujwe n'ivyabajijwe n'uyu mushingamateka Atanazi Hatungimana. Yaciye abwira umukuru w'inama nshingamateka, uyu ni Geraze Ndabirabe, aho yaciye amumenyesha ko ibibazo vyari bigiye kubazwa umushikiranganji w'ikigega ca leta ko bagomba kubirindira bakazobibaza ku munsi ukurikiye. Mu kubaza ivyo bibazo, Atanazi Hatungimana batazira cokoroko yaciye afata ijambo abwira umukuru w'inama nshingamateka ko ivyo bibazo babihagarika bakazobirindira bakabibaza ku munsi wagomba gukurikirako. Ng'imvo zari uko bwari bwije kandi bwakeye, mu gihe kandi abashingamateka imodoka zabo baziparitse badashobora kunguruzwa n'imiduga yabo bari basanzwe bakoresha, ngo bakaba batonda ku kazi n'amaguru. Yaciye ababwira ko ivyo bibazo babireka rero bakazobibaza kuko ngo hariho abataha n'amaguru, kandi buraboneka ko bwari bwahejeje gucya, bwari bwakeye buganakwira. Bakaba rero vyarashavuje abategetsi kuba umushingamateka yarahagurutse akabaza mwene nk'ico kibazo, hari ibimenyeshamakuru vy'isi yose bibakurikiye bimenya amakuru. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Gitega bwipfuza kunyegeza amakuru y'uko igitoro kitariko kiraboneka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu kushaka kubinyegeza rero ng'ivyo uyu mushingamateka Atanazi Hatungimana yaciye ashikiriza, ngo barabona ko bishobora kumukorako, vyarashavuje benshi. Ni mu gihe kandi umukuru w'inama nshingamateka yari amaze igihe atari mu gihugu, aho yari yaragiye mu gihugu c'Uburusiya akaja kwivurizayo, ahejeje gutora mitende kuko yamazeyo indwi zitatu zose. Abashingamateka ntibari bazi iyo Geraze Ndabirabe yagiye, ntibari bazi ivyo aho yoba aherereye. Inama amakoraniro y'abashingamateka yayoborwaga n'ivyegera bibiri vy'umukuru w'inama nshingamateka, vyegeramo Sabine n'undi nibo barongoraga inama nshingamateka. Abashingamateka bari batanguye kwibaza imvo umukuru w'inama nshingamateka hatamenyeshejwe aho yoba ari, canke niba yoba agwaye aremvye se, imvo zatuma ivyegera ari vyo biremesha inama nshingamateka, umukuru wayo ataboneka. Ku mbuga hwaniro, ku mbuga zitandukanye hari hatanguye kugenda
hakwiragira amakuru atandukanye avuga ko uyu mutama Gerard Ndabirabe yoba yahunze igihugu, ni mu gihe abandi bo bavuga ko agwaye yoba yaragiye kwivuza. Abashingamateka bamwe bamwe bakaba baribaza imvo zoba zaratumye uyu mukuru w'inama nshingamateka asohoka igihugu batavuze uko ikimujanye hanze, nta protokole zibayeko zo kuja kumuherekeza ku kibuga c'indege. Ivyo byose abashingamateka bakaba baravyibaza. Umwe muri abo bashingamateka ni Gaston Sindimwo. Umushingamateka Gaston Sindimwo yaciye abaza aho umukuru w'inama nshingamateka ari, asaba ko ivyegera vy'umukuru w'inama nshingamateka bisigura kw'ico kibazo. Nabo mu kwishura baravuze ngo ntibokwishura ku bibazo n'amakuru yo ku mbuga ngurukanabumenyi. Ivyo nivyo baciye bishura umushingamateka Gaston Sindimwo, ariko ngo ntivyabanyuze kuko ku mbuga hwaniro bavuga ko yahunze igihugu, abandi bakavuga ko agwaye. Ikimenyetso ntaco caboneka, ariko amakuru yaje kumenyekana bamenya ko yari yagiye mu gihugu c'Uburusiya kwivuza. Inyuma yo kuva kwivuza nyuma y'indwi zitatu yaraciye agaruka mu gihugu c'Uburundi. Ubu nibwo ariko araboneka, ariko aragaragara irya nino mu bikorwa vy'inama nshingamateka, ibikorwa bitandukanye. Ivyo vyose rero biriko biragenda bikaba biboneka ko umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe nawe yari afise uruhara mu kunyegeza ayo makuru yuko yari yagiye kwivuza. Bamwe bari batanguye kwibaza imvo yoba yaragiye kwivuza ntabanze kwivuriza mu bitaro vyo ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ivyo vyose rero bikaba ari ivyabajijwe n'abashingamateka. Kuri ubu Gerard Ndabirabe agishikamwo yaciye avuga ko kuva igitoro carabuze ngaha mu gihugu c'Uburundi bagomba gufata buri umwe wese anyegeza igitoro, uwukinyegeza akaba azohabwa igihano c'ugupfa. Nivyo Gerard Ndabirabe yashaka ko abashingamateka ngo babitorere. Tuvuye kuri iyo nkuru mu nama nshingamateka, reka turabe ukungene abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza bariko baridoga ku mutekano ubandanya guhungabana ngaho muri iyo ntara ya Kayanza, ni mu buraruko bw'igihugu cacu c'Uburundi. Aho rero muri iyo ntara ya Kayanza muri komine Kabarore yo muri iyo ntara bivugwa ko umutekano wahungabanye hafi n'ikibira, humvikanyeyo amasase akomakomeye cane. Abanyagihugu batuye muri iyo komine ya Kabarore bakaba bafise ubwoba bukomeye, ubwoba bw'uko umwanya n'umwanya bashobora kugabwako ibitero ngo bivanye n'amasase bumvise mu kibira, ngo hoba kandi hagiyeyo abasirikare. Umurongo w'abasirikari baba 150 boba berekeje ngaho mu kibira. Abanyagihugu bakaba bavuga ko bikeka ko hariyo abagwanyi boba binyegeje ngaho mu kibira hafi n'iyo komine ya Kabarore ngaho mu ntara ya Kayanza. Abanyagihugu bakaba bavuga ko babimenyeshwa kugira ngo bamenye ibiriko birabera ngaho muri ico kibira, kuko babona abasirikari barungikwayo, ariko bakaba bafise ubwoba ko umwansi canke abansi boba bari hafi ngaho. Humvikanyeyo urwamo rw'amasase, bavuga ko boba ari abo basoda b'u Burundi bagiye kugwana n'umwansi woba yinyegeje ngaho muri ico kibira. Ngaho ni mu buraruko bw'igihugu cacu c'Uburundi. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraza guca uja ngaho iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza
bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa.